Sangwa mahoro y'Imana wanyu no mu vyanyu cuti namwe bagenzi muri kumukurikirana imbonesha kuri ya Betv Burundi kaze mu mwanya mwiza wo kurikirana amakuru mu Kirundi avuga kuri wa 30 ndamukiza umwaka wa 2025 Hatangimana Patrick njyanda abashikirize akabagizwe n'ingenkuru zikurikira. Angeline Ndayishimiye mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherekeje mugenzi we wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Denise Nyakeru barashiriye imfashanyo impunzi z'abakongomani bari mu ikambi ya Musenyi mu ntara ya Rutana hari kuri 29 ndamukiza mwaka wa 2025 ayo n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaye ikaze mu idonido rya makuru. Abenshi mu baba mwibarabara na cane abakenyezi nababa barakorewe amabi afatiye ku gitsina nkuko bamwe muri bo baganiriye n'imbonesha kuri Betv Burundi bavyiganye. Ni mu nkuru twateguye na mugenzi wacu Ingabire Nintia Martha. Abantu batagiriye babana abantu nk'abandi bafite uburenganzira bwo kugira aho bahenge ku musaya no kubaho neza. Abenshi muri bo ni bamwe mu bakorewe amabafatiye ku gitsina bituma batizabo kubwo kubura uko bari bubigenze. Nduwimana Evelyn yatawe n'umugabo wiwe nkuko abiyaga yamusigaranye abana batatu uw'imyaka 6 hamwe n'amahasa y'imyaka 2 ariganira amagogo yamushikiye. Imana haje nkarakazi k'ubuyaya amamura n'umugabo nyene mutagize mariage nuko nyene acarana tani abana batatu aya mahasa n'uyu mwana yiga mu wande naho mwese gituna tuzanyeho dufise umwaka bipimikire kimwe n'amagarama ariko rero ni kuri kugira mbe mu buzima icyo yakoze yashaje na haye n'impuzu zanje zose bari bampaye ntacanza hajya kugira ngo nkakarasi Imana ibafashe baje imbere mwafasha gataye nzinda barondera irasi ndabitwa no dandaza ndabiko no apura marija vumbi je kare nahora nkena nkaronka aho mbagarigaziye mu kinini ariko nta muntu n'umwe akimpakazi mugabo turatambuka turiruka ariko ikintu nshaka kubera tungana shaka bamfasha gataye naho byo bivoka nzinda barondera irasi nta kindi genosa ngomenya ko abantu 2251 aribo batagira aho bakika umusaya nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100 akarongo gahiritse ubusa 22 yo kwigenekerezo rya 17 ntwarante umwaka wa 2025 rishira habona ibiharuro mfata kibanza vyavuye muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi. Ingabire Nintia Martha urakenuye nayo Angeline Ndayishimiye mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherekeje mugenzi we wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Denise Nyakeru barashiriye imfashanyo impunzi z'abakongomani bari mu ikambi ya Musenyi mu ntara ya Rutana hari kuri 29 ndamukiza mwaka wa 2025 mu ijambo ryiwe Angeline Ndayishimiye yahamagariye ugwaruka ruri mwizo mpunzi kwigenza rupfasoni bakirinda ubuhumbu boye kwandura indwara zifatira mu bimba vyirondoka nk'umugera wa sida canke ikiza mpox. Tumukurikire. Benshi n'ugwaruka yuko ragira mu bigero mwirinde ubusambanyi kugira ni mugware yandwara yitwa mpox mwirinde ikiza ca sida hanyuma mugume mufatanye mu nda umwe carose asangire n'uwundi aha muri wanyu muri muhira. Angeline Ndayishimiye umutambukanyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi nayo Brigitte Mukanga eno asurukira ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi HCR yahamagariye wo wese abishoboye gufasha mu kugarukira kwizo mpunzi. Tumukurikire. Malgré la bonne volonté du Burundi, les besoins sont énormes et il faut accompagner le Burundi dans la réponse humanitaire vis-à-vis de cet afflux des réfugiés qui arrivent en provenance du nord et du sud Kivu. Sur les 71 000 réfugiés, les nouveaux réfugiés qui viennent d'arriver, dont près de 18 000 sont ici au niveau du site de Musenyi, 52% c'est des enfants de moins de 18 ans. Et parmi eux, il y a beaucoup d'enfants qui ont été identifiés qui ne sont pas accompagnés par des membres de famille. Tumenye ko leta y'u Burundi kwifise akigoro ko gufasha impunzi z'abanyekongo kuva habaye itituka ry'umutekano w'ubuseruko bwa Kongo.
impunzi zingana n'ibice 71 ziyongera kuzahungiye mu Burundi, izigera ku 18 ziri ngaha imusenyi. Abakenyezi bibungenze bangana n'ibice 52 kwijana n'abakiri bato. Abakenyezi bibungenze bangana 28,000, ibice 5 kwijana barafashwe ku nguvu n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Izi mpunzi zajabuka uruzi Rusizi ataco zizanye, zirakeneye ugufasha mu by'umutekano n'ibindi byankenerwa nko gufungura, kwigisha abanyeshure bahunze badahejeje ikibazo ca leta kubera igabanuka ry'imfashanyo mpuzamakungu. Ishirahamwe USAID ryahora risahiriza ryarahagaritse imfashanyo. Ishirahamwe PAM ubu ritanga imfashanyo z'ibifungurwa bafungura rimwe gusa. Turasavye ubufasha biciye mu nzira nziza. Ryarahagaritse imfashanyo. Ishirahamwe PAM ubu ritanga imfashanyo z'ibifungurwa bafungura rimwe gusa. Turasavye ubufasha biciye mu nzira nziza. De leurs effets personnels. Donc ils ont besoin de tout. Des vêtements, des kits hygiéniques pour les femmes, c'est énorme. Également, bien sûr, il y a le besoin en alimentation. Personne ne peut se tenir devant nous ici si on ne peut pas avoir un repas. Le système est frappé durement par la crise financière internationale avec la réduction des fonds. Et parmi ceux qui sont le plus frappés, qui dépendaient essentiellement de USAID, nous avons notre partenaire, le PAM, qui pour le moment ne peut donner qu'un repas par jour. Brigitte Mukanga Eno aserukira ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi HCR mu Burundi. Nshuti n'abagenzi muriko murakurikirana imboneshwa ya BTV Burundi, mbere ko turangiza no makuru twabateguriye, mudukundire tubanze turabe amakuru makuru avugwa hirya none ku isi. Haraheze imisi 100 umukuru w'igihugu Donald Trump ashitse ku butegetsi. Umukuru w'igihugu ca Amerika Donald Trump yaravuye i Warren muri leta ya Michigan kuwa kabiri igenekerezo rya 29 mukiza. Yarashimye imisi 100 ya mbere ihambaye kuruta iyindi yose amaze ku butegetsi mu mateka ya Amerika. Yamenyesheje abantu benshi bari bavyishimiye ati turiko turakiza indoto ya Amerika, avuga ko ari umukuru w'igihugu agwanira imipaka yacu n'igihugu cacu, kandi ko ariwe arongoye manda y'umukuru w'igihugu agira ingaruka nziza mu mateka y'igihugu. Uwo mukuru w'igihugu akaba afise imyaka 78. Yavuze ko akumbuye kugira amatora yashikirije ko atari ugukeka azoba umukandida. Donald Trump yaravuze idonido ibintu bitari bike bimutera ishavu ati mu misi 100 twashitse ku ntumbero nini kuruta iyindi mu myaka 100. Washington, uwo mukuru w'igihugu ni umunyamerika, yabwiye abantu benshi bari bashavuye ati iyi ni intango gusa ntaco murabona. Dutandukire n'inkuru igira kabiri. Intambara z'amacakubiri hagati y'imigwi y'intwaro ifitaniye isano na leta y'abagwanyi b'Abadriz zakwiragiye ku nkengera z'igisagara ca Damasiko ku munsi wa gatatu, zituma abantu 13 bapfa, kandi ivyo bikaba vyerekana ingorane abategetsi bahura nazo muri Siriya. Ubwo bugizi bwa nabi bwasubiye gutera ubwoba imiryango y'amadini nyuma y'ubwicanyi bwabaye mu ntango z'ukwezi kwa gatatu, bwari bugenewe umuryango mutoya w'aba-Alawite, aho umukuru w'igihugu Bashar al-Assad yatembagajwe ku butegetsi mu kwezi kwa Kigarama n'umuhari w'abayisilamu ubu uri ku butegetsi. Abantu 13 barapfuye Isahanaya ku birometero 15 mu manuko bushira uburengero bwa Damasiko, aho habaye intambara mu ijoro mu gisagara ca Jaramana gifise abantu benshi baba Druze, igituma abantu 17 bapfa nk'uko abategetsi n'ishirahamwe ritagira aho ryegamiye ribivuga. Sam Rafa, umunyagihugu aba muri Sahana aho
aho igice c'abanyagihugu ari abadruze yabwiye ikinyamakuru kuri telefone ati ntitwaryamye ijoro ryose ibisasu vy'izinga biriko biragwa ku mazu yacu. Yongeye kati abategetsi bari hehe, turabinginze bafate uruhara rwabo, abantu bariko barapfa kandi twakomeretse. Nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru Sana, abantu 11 barapfuye abandi barakomereka kubera amasasu y'imigwi yariko iratera abasivile n'abajejwe umutekano mu karere ka Sahanaya. None ngaho tugarukirije n'amakuru twabateguriye avuga kuri uyu wa 30 ndamukiza umwaka wa 2025. Hatangimana Patrick nije nako ndabashikiriza, reka ndabashimire bwe mwese mwashoboye kuyakurikirana. Shimire n'abagenzanje bamfashije mu kuyatururukanya. Reka ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza w'abakozi aho muri hose mugira mu mubahwe na gahwane.